hano mu gihugu cyacu turafise abantu bafise amahera kandi abantu bafise n'umutima wo gukora kuko umutima wo gukora umuntu ashobora kuba afite amafaranga ariko adafite umutima wo gukora rero basaba ko bogira uwo mutima wo gukora uburundi bwacu bwotera imbere natwe ubwacu twotera imbere ndetse nawe wagize icyo ukoze kuri uwo muntu wa sapotinzi ashobora gutera imbere heko novuga ko rero badufasha bakazana imitahe tugakora nyine narahanutse nyine atabyizigiro ndi mu mwonga w'amarira numva ijwi ry'usemerera ndawuhinduye amariba y'umunezero What's up, guys? What's up, everybody? It's your boy Kodim, Mr. Brakato, asking from Ito Zubantiland, aka Metropolivara. It's another day, another chance, another blessing, another good vibe, another beautiful day. Kubana now. Yes, wakunzi wa Kamo TV nkuko bisanzwe iyo ndi kuri mikro ya Kamo TV simba ndomwe. By the way, mba ndi kumwe n'umuinvite kandi mwiza cyane muri yoga murabizi ko namada basondeka ndabahitira abana bari top, abana baryosha no mu town, abana beza cyane. This moment nabazaniye umwana guys murabona kuri kamera umwana mwiza umwana akeye umuririmbyi wa gospel no mu tiktokers donc akora ibintu byinshi ninye n'impano muri make reka tutarandiriye mongere ndabaramutse kandi icyo ndabasaba no gukora subscribe mukora na commentaire sharing uko byaje kubanza gushikara abandi benshi cyane yes to support kubera mugize commentaire turabona yuko mudufise ku mutima natwe tukabandanya kuba ibintu bimeze fresh ibintu birimo vibe ibintu biryoshe yes dushimira deje umwaka uraheze dusigaje ukwezi kumwe kugira umwaka urangire nico gihe nako kanya kugira twishire mu banza vy'Imana dushimuhoraho kuvyiza guma dukorera amateka kuyandi nuko fise umutu invite abantu benshi ni bamuzi ryambere ndamwakiriye kuri micro za Kamo TV rero yuko tumwinjira mu kiganiro nyezina reka ndamuha ikaze na karibu anabaramutse by the way anabibwire n'izina karibu sana mu kiganiro cacu yes murakoze cyane abantu bari kwadukurikirana barashaka kumenya eske umuntu turi kumwe n'inde ni muntu ki nitwa Akimana Audrey Audrey numwigeme numugore meze gute umwigeme ari ku soko cyangwa afite abashiringa batanu ari ku soko na service reka navyumvisa mwana mwiza nkawa buri umusheri gute cyo ni birasobanutse guys sindiko ndatongoreza kuri kamera ahubwo gusa abakeneye kubikora umwana ari ku soko muze kabisa no kutosha kumenya eske Audrey umwana w'umukobwa yavutse mu bana bangahe agira kangahe meze gute nje mfukana n'abana batanu yego gira kangahe makobwa bangahe mu bangahe gira kabiri ubuheta niko bavyiza ubuheta cyangwa ubuheture nuko Audrey nitukuzi muri adolescence yiwawe yagufashe mu bintu meze donc haro aba adolescence fatira mu gusenga hari ifatira mu gukunda abahungu hari ifatira donc nyine nawe uravyumva oya gufatiye mu bihe jewe nyafatiye mu gusenga kuremba naduhenze so reka mazina nakubwira niba yakubwira ko waberewe cyane urakoze na bantu bangahe kugira ushike hano bakubwiye yuko uberewe babiri cengize gatatu ngize kabiri cyo nagiye wanje ndaribona cekera uvuze ngo waberewe aje ngo mpice nanone ubu ntibikiriho ja byakera oya bubira cyane ndibaza nuko Audrey
Audrey asanzwe abahehe mbese gutereka turakeneye kuhamenya ejo turashoboye kuhicisha twakuramutse mba mu Kanyosha kuri Jamil ufite kuri Jamil uraduga arahazi uraduga bacuka nkuko abantu bari badukikana murahabona naha nyene naha twese nimugire ikibazo ukeneye byinshi araza kunyandikira ni box kugira ndamutema umwana guys ndamutema nuko Audrey ni umwana w'umukobwa ni Murundi atari Murundi original guys muvyumve murumva akavuga Kanyarwanda kidogo kidogo cyenda keneye kumenya eske Audrey ni Murundi cyangwa ni Umunyarwanda kazi yemeze gute ndi Umurundi cyangwa ariho umuvyeyi abavyeyi ariho Umunyarwanda n'Umurundi bimeze gute kubera mu bisanzwe uri kuravuga birumvikana neza yuko ikirundi atari 100% nkuko je nshobora gucira umugani akubwira n'ibitito bimeze gute Audrey ndi Umurundi papa n'Umurundi mama niwe Umunyamulenge ariko ndi Umurundi Umurundi bijya bintu ngo abantu tubwira akajambo kamwe k'ikinyamulenge nyine ako ntabwo ndi Umunyamulenge oya kazi donc bibaho bon namba nakunda gukoresha by'amantu umuntu ibintu tunoto wewe nukunda kubikoresha nk'iyo uri kuravugana na mama mama ndamubwira ko sanzwe mvuga ikirundi ko azi ko ndi Umurundi kandi urazi ko umwana atwara ubwoko bwa papa wiwe nuko nta bana bahora bakubwira ati wowe ntuvuga ikirundi neza donc ushobora kuba utari Umurundi nko ku ishuri cyangwa muri sociale imeze gute ndi Umurundi abana oya iyo mba ndi kumwe n'abarundi kanje mvuga ikirundi iyo ndi kumwe na mama turi babiri atawundi umuntu uvuga ikirundi ndashobora gucisha iyo ndi kumwe n'uvuga igiswahili nabyo nkatamu akoze udutrick mani guheza nuko umukobwa se mama wiwe w'Umunyamulenge papa we w'Umurundi mugana n'Umurundi kazi muravyumva yes nkuko mubibona murabona katari babandi bambara imenyereza babandi batambara ngo bikwize umwana yamenye Imana guys ni umwana w'umukisho ni umwana donc aririmba gospel nyahisemwo za ndirimbo zinuzenya za sekira zimwe zibisazisa zijanyije nta nizonzi n'imumbaza nuko bimeze gute twigire mu bintu bwa muziki eske Audrey yatanguye ibintu byo kuririmba gute byamujemo gute kugera inosa imeze gute nabitanguye ngira umwana narabikunda nkorera muri Sunday school ko bisanzwe urazi ko Abanyamulenge bakunda kwitwa cyane rero sindi Umunyamulenge ndi Umurundi muziro ngabo mama n'Umunyamulenge nakuze aderesha ijambo ry'Imana ndirimba muri eglise nyine Sunday school mu nyuma yende verwa gatwanya ndirimba muri ronge adoration yego kabisa nuko uratanguye urarimbye muri Hwanje adarimbye muri Sunday school nandi heje tubwiye eske ndashaka kumenya ufashe decision yo kuja muri studio ni gute wiyumvira ko ati eske ukuntu ndirimba ndashobora kujana muri studio nkakora mu muziki nkahereza abantu bakawagira kaza baranahumviriza mu mihana yabo deje ndashaka kumenya uko wabitanguye ko byari bimeze ko nabitanguye byoroshe yego kugira umuntu abyumvire bisaba ko novuga no kwitanga no gukoresha kwizera kubera ko ni ibintu bigoye bisaba uburyo bwinshi umunyeshuri biragoye ariko nabikoze kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo ntawizigiye Imana ngo yigeze amaramara rero nanje nizigiye uhoraho ndabitangura numva nanje nogira icyo mvuze mubwiye abandi bashobora gukizwa canke
bakabohoka. Ego uratanguye uragiye muri studio uratanga gukora ibintu by'imiziki ndako uratanga kugira iyo jana yawe gospel eske ndashaka kumenya muri famille wanyu bavyakiriye gute haba bavyeyi cyangwa muri social baravuga ati umukobwa hagiye mu bintu by'imiziki azafasha muri zange sombe bimeze gute? Biragoye ariko njyewe bavyakiriye neza kubera nanisanzwe nyene barandereye mu gusenga no kuririmba bari babizi ko ari impano zanje. Rero iyo ndabikoze bararyoherwa rwose ahubwo kuko nicyo babifuza ko nokora. Rero navuga ko ubwo baranyankuhaje. Yego kabisa. Turabizi yuko ibi bintu byo gusohora indirimbo ndetse ukora n'amaclip video bitwara amafaranga. Ndashaka kumenya eske Audrey arafise sponsor arasana bamufasha kugira ibikorwa vyiwe bigende neza cyangwa yiba kubwiwe cyangwa n'abavyeyi bamufasha bimeze gute? Navuga ko urabizi ko abavyeyi baradukuza bakatwigisha bakaturera mu byo bashoboye. Rero je navuga yuko hoya nta mitari ntabyo bamfasha nyene ahubwo kubera ko nabikunze numva ko nshobora kubijamwo. Ego muri bike bari mfise ko nakuze ndagutamba no kuririmba. Rero muri bike nari mfise nabonye ko nashobora kubitanguza akora. Sigura yuko Audrey amafaranga akoresha ariwe yipambanira. Eske bavyoroshe gupambana amahera ya audio na video bameze gute? Oya ntibyoroshe ariko cikimwe n'icizere no kwizera Imana cyose birashoboka kabisa. Nuko twitege indirimbo ryari yakorewe d'abord kubera bivanye na Mizudo Production yakoreye mu muziki barashobora kuyigira nziza cyangwa bakayigira mbi. Twitege indirimbo ryari yakorewe hehe? Navuga ko ni mu minsi nta gihe kinini gisigaye. Rero cyo kimwe no kwizera nabisubiyemo birashoboka. Amafaranga igihe yoboneka nkazisikira rimwe nta ntushobora kuvuga ati ndashobora gutera imitwe nkaronka 200 cyangwa 300 nyine akamfasha mu ibi bintu ugerageje kuranga ibi bintu nabonye bisaba ko cyambere gwizo kwizera. Utizeye ukora amafaranga bisaba amafaranga menshi bya bindi ushobora gusanga wanacitse intege ariko gucika intege nabyo urazi ko ari bibi mu buzima. Yego ukoresha kakana ati n'inyuma yazerira ko ukora surayitse. Ego nuko turamenyereye cyane abantu benshi abartiste benshi tafise abantu benshi tafise amatemwanyaje menshi noneho nivyo tugenda tubona abantu benshi bahereye kuri mba gospel. Ndavuga nka bamoni ya frere bari Royzi akugiye akanyaru ba ari nisano ndazura bazi batangwa bari mba gospel ariko right now bari ko bararirimba sekira bari mu muziki. Urumva muziki yisi turashaka kumenya eske Audrey uno munsi ndishobora kumubura muri gospel eje tukamusanga muri sekira imeze gute? Muzombura kuko ikintu cyose nibaza ko bivana n'ingingo umuntu aba yayifatiye. Navuga ko usibye no kuba ndabikunda narumva ko neza ko nta kindi naremewe atari guhimbaza Imana. Imana yangiriye ubuntu ikama umunwa ikama amaguru ikamera nyine mu ukwiye. Rero nabonye ko no yihimbaza nkoresheje umunwa bigashoboka ndetse no gutama kabisa. Nuko iyo umuntu ariko ari mu vuga butuma ko n'indirimbo no kugerageza kubwira ijambo ry'Imana abantu kandi bakaritahura neza cyane. Ndashaka kumenya intambamyi uhura nazo muri uko kuririmba kwawe.
donc harashobora gusanga hari umuntu dava nka twebwaho ngo turi muri generation Android gasanga ari umuhungu ariko aragusera kugira akutesha umurongo ubona ko ari n'umukobwa mwiza umuhungu aba agomba kugucumutsa bimeze gute eske Audrey arakura n'izo ntambamyi bimeze gute ego ntambamyi ziriho ariko njye ntambamyi nkura nazo shoboye nizo shoboye nyene gusport ego ko nimba ivyo bije umungu ushobora kuba yobwisha dufate tuvuga uko ndashobora kumubwira ati no ndashobora kubona nifati kuko mba nzi nyine icyo mba ngomba gushikako niyo mpamvu rero nashoboye kwifatira ingingo biri umuntu yafatiye ingingo biranatuma nyine yashyiramo effort kugira ngo ikintu yihaye kibe ni akarero n'umuntu aba yaranyoye inzoga nyinshi bigatuma akora ibintu bibi muri famiye cyangwa hariya mu bagenzi guheba inzoga kwiwuyo bashaka kumisonzeshereza cyangwa bamusengera ibishoboka byose bakabikora ariko ni gake bikunda kuba ngo akize kuko bamwisonzeshereje we nyine aricara ahantu bivanye n'ikibazo iyo nzoga yamuteye cyangwa akabona ko kabisa bidakwiye atanyungu yigeze abironkamwo kuborerwa rwose rero amakifatira ingingo bigakizwa rero je kubera ingingo nayo nifatiye ivyo numva yuko bitohava biza kungwisha ahubwo intambamyi muhora nazo navuga ko intambamyi zo kubura uburyo uburyo nyine indirimbo burya buragoye amafaranga vuga amafaranga kabisa financement guys nibyo muhora nazo n'ibindi ndashoboye kubirwanya kabisa nuko dufite abantu benshi badukurikirana kandi bashobora gutanga uburyo ko dufite abantu benshi bafite n'amafaranga dufite abasirimu benshi hano kuri Akamo TV badukurikirana kandi bafite n'amafaranga mvuze amafaranga mvuye kuba yafite shaka bisabira ikintu kimwe canke bibiri wumva cyotuma umuziki wawe ugira intambwe urumva ukagera ku byo wifuza ndetse uko ukanabwiza bwa butumwa mu bantu bikoroha kuba bwakira neza biciye mu ndirimbo zawe mugabo mu gihe warose iki canke kiriya nicyo kintu wabasaba nje novuga ko ano mu gihugu cyacu turafise abantu bafise amahera kandi abantu bafise n'umutima wo gukora kuko umutima wo gukora umuntu ashobora kuba afite amafaranga ariko adafite umutima wo gukora rero basaba ko bogira uwo mutima wo gukora uburundi bwacu bwotera imbere natwe ubwacu twotera imbere ndetse nawe wagize icyo ukoze kuri uwo muntu wa sapotinzi ashobora gutera imbere heko navuga ko rero badufashe bakazana imitahe tugakora nyine yego wofasha bakazana imitahe tugakora kuko hari abantu dufite impano nyinshi je numva ngo abarundi ngo bahimba nabi Burundi umufashije ikintu ejo arakugaya donc tumaze kubibona namwe nk'umuntu yo kwizera agafasha Audrey ntitwakwaza ko yafana muhemukira mu gihe yamaze gufatisha akavuga yuko akabona ko umenga aramurengeye ugasanga ariko aramusuzugura nk'ibindi biriko biraba hirya no hino bavuga ko umunyambwa umwe sorry umuryambwa umwe agatukisha umuryango rero nuvuga ko baradutukishije yes kandi nta kintu na kimwe kiburamwo amakosa mu byo umuntu aba akora business urahomba cyangwa ukunguka kimwe muri ibyo rero nuvuga yuko si bose ariho abafite umutima hari ababikora n'abatabikora ariko bidasobanuye ko tutibagiye yuko umuntu n'umuntu umuntu si imana nyene mugabo hariho abantu bafite ubwizigirwa yego nuko uravuze ko tubahemukira umuntu
yo kwizera akagufasha muri ibi cyangwa biriya ubona ko abakenewe uburyo nubwo ari bukenyira atari buke cyane fana n'umutima uri kuratanga cyangwa n'uri karatanga hakura sadepa nuko mu Burundi ndetse turafise abaririmbyi benshi ba gospel kandi bafise izina kandi bamaze gukora ibintu byinshi birashimwa ndetse no hanze y'igihugu. Eske ndashaka kumenya mbega ni wowe muntu yasupira Audrey avuga ati umuririmbyi ya gospel ewana arangyohereza umunsi dukoranye igikorwa byo biteza sana ninde ni wowe muntu umuririmbyi akwanspira cyane muri gospel? Ndakunda Darlene. Ego ndamukunda cyane. Uramukunda cyane? Ndakunda ingene aririmba indirimbo ziwe zirimo amajambo. Nuko muhuye n'icyo kintu musa duhuye ndumva ko no mubwira ko aririmba neza kandi indirimbo ziwe ariko turafise ba Ruvera turafise ba Dudu n'abandi benshi mu Burundi kumbure abo barafise aho bageze. Mbega ubona mu gihe bofasha aba bato ko nabone barafashijwe uwo mutima bagira uwo mutima wo gufasha aba bakizamuka abarinzi ba gospel bakizamuka ubona hari icyo byofasha muri urugendo guteza imbere impano z'igihugu? Ego kirahaca gute? yo uvuga ko wawe ngo no tera imbere rero iyo uwawe ateye imbere nawe uratera imbere mu gihe nabo bazi ko baba baratanguriye hano bagatangurira hasi barafasha kuduza abandi bari munsi numva ko byo ari byiza cyane. Sibyo no kuba uri paho yo gukorera yuko baba bakorera Imana ariko no kuba nabo basize ibyo bazabukira ko Duko twibandaniriza Audrey yatubwiye ko ari umunyeshuri turashaka kumenya eske Audrey biramworohera kujira ishuri niwe no kuririmba cyangwa uzahava usanga wahevyemwo kimwe usange wikiye kuririmba cyane cyangwa kwishuri usanga ikindi wagitaye imeze gute? Oya navuga ko biranyorohera kuko nabikuriyemo nakuze nariga ego nkongera nkaririmba rero navuga ko si by'ubu nabibanye navuga ko nabikoze niga nyine n'utundi ntamba gusa ubugira ubijemo kinyamwuga ubu bigiyemo kinyamwuga si kujya kwa mbere ubwa mbere bagenda kuri babona usengero abantu bakaryoherwa nasoma kumare ubu naho ragiye muri studio uriko urakora za ndirimbo abantu bazofatira umwanya bakazumviriza bari muhira abantu bazozivuza mu maseremoni mu mamanza n'andi henshi yagiye atandukanye bizokorohera kujera umwanya wo kumutegura izindi ndirimbo ukiri ku ishuri? nta kibazo biroroshe pe nta bintu nyine rwose bigoyemwo cyari kigoye nakikubwiye ko ni amafaranga ibindi byose nta kibazo. Audrey tugushimiye cyane twaganiriye neza muka ava ko tuhise ikiganiro turashaka tubwire ikintu kimwe cyangwa bibiri tuzoba twavuze kugira ugisangiza abakunzi bacu n'abakunzi bawe ikindi cyane kigusaba mu nyuma uba uritegura gusa ego ikintu kimwe cyangwa bibiri tutavuze ko hama je ndamenye ikindi ndakoza mu nyuma cyo dusigizira amavuta icyo nuvuga tutavuze ko ukeneye gusangiza abantu navuga gute byinshi mwabivuze navuga ko icyo navuga ni ukongera ko ni uko ku bantu bariko barandaba bakurikirana igihe usanga ari umuririmbyi navuga yuko cyangwa ari ufite ikindi gikorwa kindi akora muri eglise navuga ko donc impano iyo ariyo yose wowe ufite urashobora kuyikoresha mu gukorera Imana
no rero ibiti kabisa. Imbere ko turangiza ikiganiro deja twakiriye umwartiste, twakiriye umuririmbyi, turashaka ko yikora mu gahogo turirimbira akaririmbo kamwe canke tubiri, twemi tubasondeka hama twibandanirize. Ushaka indirimbo imeze gute? Yushaka yumva warongorewe na mpwemu kuririmba no musi bo muri izi wanje yes, afsane ni bon izi wanje yes, ndavugaho gato. Uravuga rofe uvuge na akarufi na vesi bo indirimbo ya mbere navuga ko nayikoze manje kuraba ibihe umuntu ashobora kuba arimo. Yes, hariho ibihe umuntu ashobora kuba arimo ugasanga ni bigoye uri wenyine, nta wundi muntu ari hafi yawe atari Yesu wenyine ashobora kugisha akoze kuri wewe bivanye n'ibyo urimo. Hari igihe unubikora nkurikira ashobora kuba hari ibyo arimo nyine ntazi uko. Navuga ko iyo ndirimbo nayikoze bivanye ko mbona nyine k'umuntu nk'uko nawe usanga uri umunezero ukaririmba ngo amahoro n'ibyishimo cyane. Yego, indirimbo iravuga ngo narahanutse nyine atabyizigiro, ndi mu mwonga w'amarira, numva ijwi ry'usemerera, ndawuhinduye amariba y'umunezero, uhoraho n'umutabazi n'umugwaneza, agira neza arashoboye. N'ibindi naringiye muri muzu naringiye muri musa. Reka tugushimire cyane, kumbure tuzongera tugutume ko umaze kuba washitse indirimbo hanze utubwire feedback yayo n'ingene wari uvyiteze. Cyo bwanje ndagushimiye cyane ko nawe watugendera. Murakoze cyane namwe kuba mwanyakiriye mukanyumviraho. Thank you kabisa. Nkuko bisanzwe kuri micro ya mbere yari jewe ko Mr. Black, nkuko bisanzwe umwirabure wa mbere mu gihugu ni wa musore atanzwe na nk'iyafisi muzombona do next nziyerekana tu kesho ndakona kora ndi kure ya kamera, ndi nyuma ya kamera cyari kumwe n'umusystem mwiza cyane nkuko mubibona. Audrey muri vya gospel, abantu mukeneye kumusapotinga welcome, haba mu mufashe muvise kene tuntu twishi deje urugendo kumuziki ruragoye, muze mu supporting mwumvise ko ashoboye, arakeneye uburyo bwa financement buvuye muri mwebwe nyine abakunzi b'umuziki w'u Burundi n'abakunzi bacu, abakunzi biwe. Yes, turabakunda cyane. Ciao ciao, I love you so much.